turi ku munsi wa gatanu igerekezo rya 2024 ukwezi kw'umwaka wa 2020 ndabaramukije mwese muri kumara dukurikira n'abandi ikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzaniya akaba yaranabaye umufasha mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa yitavye Imana ku myaka 81 mw'ijoro ryo kuri wa kane rishira wa gatanu. Murunani senarede go batavuga rumwe na leta ngo Mkapa yagize uruhara runini mu gufasha gutora inyishu iciye mu biganiro ku matati y'abarundi na ico gikorwa kitamworoheye. Muraze kurikira mu ntango zano makuru. Amakungu yarakwiye guhaguruka akabuza igihugu ca Tanzaniya kikareka gutoteza impunzi z'abarundi ziri mu gihugu muri ico gihugu akamuka wagategwa n'urunani rw'amashiramatara n'ivyicaro vya politique fosque mupfunyafunyo aho go runani gwagiriza ico gihugu ca Tanzaniya kwigomba ko muri impunzi z'abarundi nibigirankana. Sendika bamenyesha makuru b'abarundi ibejihirizera ku butungane buzotinda bukora kubijanye na Jean Bigirimana menyesha makuru kinyamakuru iwacu yanyurujwe muri 2016 ariko rero urongoye iyo sendika ngwico cizere nikiri ku ntwaro y'ubu kuko idashaka ku butungane bubandanya bwigenga. Izi ni ingingo nkuru zigize n'amakuru mukanya ni Donito. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzaniya Benjamin Mkapa yitavye Imana mw'ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uwa gatanu ku myaka 81. Urwo rupfu rukaba rwabereye ku bitaro vy'i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'ico gihugu. Bikaba vyamenyeshejwe icese n'umukuru w'igihugu ca Tanzaniya John Pombe Magufuli atamenyesheje imvo z'urwo rupfu kurikira. Leo kwa sababu sasa ni saa turi mu kigandaro gikomeye cyane. Mukuru wacu akaba ninararibonye umukuru w'igihugu agira gatatu Benjamin Mkapa yashengeye aho yaragwariye ku bitaro vy'i Dar es Salaam. Nagira nsabe abanyatanzaniya bose kuguma batekanye no kwakira ivyadushikiye. Tubasaba kandi kubandanya basabira umukuru wacu Benjamin Mkapa. Ayandi makuru azomenyeshwa hanyuma, ariko ico mwomenya nuko Mkapa atakiri kumwe natwe. Lakini mzee Mkapa hatunaye tena. Asanteni sana. John Pombe Magufuli mukuru w'igihugu ca Tanzaniya akaba yaciye amenyesha ikigandaro muri ico gihugu kizomara imisi ndwi duhereye kuri uyu wa gatanu. None Benjamin Mkapa yobarinde ivyamuranze harimwo no gufasha mu gutorera umuti amatati y'abarundi. Tubibaze mugenzi wacu Deninda ikengurukiye. Benjamin Mkapa yavutse igenekerezo rya 12 Munyonyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1938 imasasi mu karere ka Mtwara mu gihugu ca Tanzaniya. Yabaye umukuru w'igihugu ca Tanzaniya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005. Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabaye ku igenekezo rya 2 Ntwarante iharusha, abakuru b'ivyo bihugu batanu niho bafata ingingo y'ukumugena ngo abe umufasha mu matati y'abarundi. Aha twovuga kandi ko n'abari bahurikiye mu runani senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Benjamin Mkapa yari mu bantu ugo runani gwashaka ko yofasha umuhuza mu matati y'abarundi Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu c'u Buganda. Muri ico gikorwa bikaba byarabonetse ko Benjamin Mkapa yananiwe kubera ko urunani senarede gwari ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi gwamwagiriza kuba ari sindabibazwa no guhengamira ku butegetsi bw'u Burundi. Na Benjamin Mkapa ubwiwe akaba atahengeshanije kwagiriza akarere ko kamutanye ico gikorwa no kutamufasha mu gutorera inyishu indane z'abarundi zaturutse ku kiringo ca gatatu ca nyakwigendera Petero Nkurunziza. Hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 8 Ruhuhuma umwaka w'2019 aho uwo mufasha mu matati y'abarundi yatanga ikete ryo kwikura muri ayo mabanga ku bakuru b'ibihugu bari bitabiye inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabereye mu gihugu c'u Buganda. Benjamin Mkapa akaba ashengeye ku myaka 82. Deninda ikengurukiye urakenuye mugambwe MSD wakiranya akababaro kanini urupfu rwa Benjamin Mkapa. Mwitangazo mugambwe MSD wasohoye wamenyesheje ko Benjamin Mkapa yagerageje kwinjyane za politike zihera ariko akaba atafashwe mu mugongo n'abakuru b'ibihugu vy'akarere ko mu buseruko
kurikira ngaha Epitase Nshimirimana akaba ari umuvugizi w'umugambwe MSD. Twebwe mu mugambo wa MSD turashima kandi turakenguruka utwigoro tudasanzwe kandi turuhije tw'uyo munyacubahiro mu kugerageza kurondera inyishu kuri ayo matati yari yadutse kuva muri ndamukiza umwaka w'2015 aho umuhisi Petero Nkurunziza yari yitoreje ikiringo ca gatatu kinyuranye n'amasezerano yarusha, kinyuranye n'ibwirizwa shingiro kandi abifashijwemo n'umugambwe CNDD-FDD. Rero ukwitanga vyaranze Benjamin Mkapa, ubutwari bw'uyo munyacubahiro mu kuba yari karagerageza ko hoshobora kuboneka umuti wumvikanywe ko mu mahoro n'ahatabishitse ko turabikenguruka. Mbere ngaha umugambwe MSD ni nicabona cutwo twigoro nuko kwitanga mbere no gutangazwa vyabonetswe kuri uwo munyacubahiro aho yatangajijwe n'inyifato yaranze abakuru b'ibihugu vy'aka karere mu kudashobora kumufasha no kumufata mu mugongo mu gikorwa yarajejwe cyo kugerageza kurondera ko hoshobora kuboneka umuti mu mwumvikano kuri ibi bibazo bimaze igihe biri mu Burundi nkuko nabivuze kuva muri ndamukiza umwaka w'2015. Naho rero tuboneraho akaryo ko kunamira uyo munyacubahiro twongera duhoza cyane umuryango wiwe wabuze, duhoza abanyagihugu bo mu gihugu ca Tanzaniya mbere na leta y'ico gihugu ca Tanzaniya. Kubwa muganga Yohani Minani harongoye runani gwatavuga rumwe na leta Senarede urunani gwitavye ibiganiro hagati y'abarundi vyari bihagarariwe na Benjamin Mkapa ngo Mkapa yagize uruhara runini mu gufasha gutorera inyishikiye mu biganiro ku matati y'abarundi na ico gikorwa kitamworoheye kurikira. Nyene icubahiro Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzaniya yaritavye Imana. Yari umukunzi wacu, yari umukunzi w'u Burundi n'abarundi. Twashaka rero ubwa mbere na mbere duhoza umuryango wiwe, igihugu ciwe nako n'abatanzaniya bose babuze iyo ntwari yakurikiye iragi ya muzehe mwarimu Julius Nyerere na muzehe Nelson Mandela. Saba Tanzaniya gusa babuze, si n'umuryango we ubuze, n'abarundi n'Uburundi twabuze, kuko tubuze inshuti y'umutima, tubuze umuhanuzi, tubuze inararibonye muri akarere kacu ka East Africa Community. Twebwe twari tumuzi cyane kuko yaranyakiriye ndi impunzi, anyakirana iteka mu gihugu ciwe, anyakirana nitekane. Mu myaka twamaze turimo turaganira amasezerano yarusha kuva 1998 gushikana ko 2005, Perezida Mkapa yarafashije Uburundi, yarafashije abarundi ndaca atakoze kugira ngo ayo masezerano twasinye ngo ashoboke. Ubu rero twasaba abatwara Uburundi bwacu ubu bongere basome intumbero n'impanuro uwo mukunzi w'u Burundi iyo ntwari yigiriye yari yatanze, kuko barashobora kuboneraho aho bofatira kugira ngo amatati y'u Burundi yose ahere. Kuri twebwe ku mutima wacu no ku mitima y'abarundi bose
azokwama ari inshuti, azokwama ari intwari, kandi azokwama tumukunda, tumwibuka nk'umugabo w'abagabo, nk'intwari yafashije Uburundi n'abarundi. Imana imwakire mu bwami bwayo. Turandanya n'amakuru twabateguriye. Amakungu harakwiye guhaguruka akabuza igihugu ca Tanzaniya kikareka gutoteza impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Bivugwa na Ernest Nkurunziza, umunyabanga ashingwa bikorwa urunani rw'amashiramwe adani ivyicaro vya politique foske mu mfunyapfunyo, akagiriza igihugu ca Tanzaniya ko kigomba komora impunzi z'abarundi nibigirankana kugira cereka amakungu ko mu Burundi hariho amahoro. Ivyo byose Tanzaniya ikabigira kugira ifashe ubutegetsi bwa CND FTD kuko vyamye bicuditse kurikira. N'ibintu bibabaje, n'ibintu biteye agahinda kubona impunzi y'umurundi yahunze amabi yakorerwa mu gihugu, mugabo ayo mabi niyo ariko arabandanya amushikira mu gihugu yahungiyemo. N'ibintu rero biteye agahinda mu gihe ico gihugu categerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu, yubahiriza agateka k'impunzi, akaba ari ico gihugu nyene kiriko kirayarengako. N'ibintu biteye agahinda, n'ibintu biteye agahinda. Impunzi zo muri Tanzaniya z'abarundi nukuri ziragowe, kandi amakungu yarakwiye kuva hasi kugira ngo Tanzaniya ihagarike iryo toteza ririko rirashikira abarundi bahunze Burundi bafise icabatwaye, bafise igituma bahunze. Umubabaro wo kuba impunzi wonyene bari basanganywe, hanyuma ico gihugu aho cobakiriye kikabatahura, kikabafata neza, ahubwo kigafasha kugira ngo mu Burundi haboneke umutekano, izo mpunzi zishobore gutaha. Mugabo bakaba ariko bazicura ku nguvu, kuko bijya byose bariko barabagirira, ntugire nikindi, bijya byose bariko bibagirira kubera basanzwe Tanzaniya ifitaniye ubucuti na leta y'u Burundi, ifitaniye ubucuti n'umugambwe uri ku butegetsi ari wose CNDD-FDD. Ubu rero bagomba kwereka amakungu ko igihugu kiri mu mahoro, ko rero nizo mpunzi ziteza gutaha, babone yuko ataho bahungiye, ahubwo bemere gusubira iwabo, nta kindi babikorera. Mwumva rero ko ari ibintu bibabaje, ari ibintu biteye agahinda, mu gihe Tanzaniya twari tuzi yuko ari igihugu abarundi bamye bahungiramwo kuva na kera, kuko izi mpunzi ziri muri Tanzaniya subwa mbere abarundi bahungiye muri Tanzaniya. Mugabo nta na rimwe twari bwigere na rimwe tubona Tanzaniya ifata impunzi nkuko iriko irafata impunzi z'ubu. Bajya bari ku butegetsi ubu nyene mu Burundi barabaye impunzi muri Tanzaniya, barafashwe neza, barahabaye imyaka n'iyindi, bagiye gutaha ari uko babonye ko igihugu kiri mu mahoro. Tanzaniya ntacitakoze kugira ngo mu Burundi hagaruka umutekano, izo mpunzi zishobore gusubira iyo zaje ziva. Mugabo ubu ubiravye inyifato ya Tanzaniya n'inyifato ibabaje cyane. Ubutungane buzotinda bukore, ico ni cizere cha Alexandre Niyunge ko arongoye sendika y'abamenyesha makuru Barundi UBG, avuga kubijanye na Jean Bigirimana amenyesha makuru ya ukinyamakuru Iwacu yanyurujwe mu mwaka wa 2016, ariko akongera akavuga ko ico cizere kitari ku ntwaro y'ubu ikora ukwishoboye kugira ubutungane nibwigenge. Alexandre Niyunge ko akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse caremeshejwe na mugenzi wacu Patrick Mitabaro. Ico cizere ntawo kibura, ntawo kibura nivyo, ariko kwizera ko ubutungane bwoheva butangwa na Bujumbura, nibaza ko bari kwisiga inkore ku maso, kuko baraca umugani mu Kirundi bati nta uribwa n'inzoka ngo yitware ku isato. Jean Bigirimana yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi, iperereza niryo
rifashiti amaboko imugongo ubutungane bw'u Burundi nta butungane buhari ntaco umuntu yo bwitega ko rero ubwo kuri ivyo nyene imbere kubandanya wagize uti ntawo kwitega ubutungane kuri leta y'u Burundi kabango nta tangazo twigeze twumva rya leta canke y'inzego za leta rivuga kuri iryo nyuruzwa byabigira Imana kanabanye politike ntaco bigeze babivuga ko ndogo rugamba nubwo bamenyesha makuru gusa nibaza ko twoba tubarenganije kuko ndazi ko hariho benshi banabigaruka ko nibaza ko na honorable aza kubivuga kandi ndazi ko tumaze guhura kenshi tuvuga ibibazo nk'ivyo ikibazo rero ca ruva kuko ntawo nako ca navugwe nako caje bigira Imana nti sica ntawo uvuga ngo nica abamenyesha makuru gusa si kinyamakuru iwacu gusa si muryango wiwe gusa ni kibazo c'umuntu wese afise kumuzirikanyi ubutungane w'igihugu afise kumuzirikanyi akamaro k'umwuga wo kumenyesha makuru afise kumuzirikanyi uwo agateka kazi na muntu kuko kunyuruza umuntu yabo wari we wese sumumenyesha makuru gusa nta muntu numwe yategerezwa kunyuruzwa n'inzego za leta ngo nyuruzwa amazina bahagaranya agateka kazi na muntu niko uretse ko kumenyesha makuru mushigikiye cyane harimo nabo muri Human Rights Watch no muri za société civile benshi bo mu Burundi ego kabisa benshi barasavye kandi baradushigikira nibaza ko nibiriko birakogwa bitari bike n'ivyakozwe hose twari dufise abantu badushigikira muri urwo rugamba nibaza rero n'urugamba n'ubu rukibandanya ico nama mvuga nuko burira ntibutera kumpeshe uno munsi nivyo hari abifatiye ubutungane mu Burundi babugira akibare kabo babukoresha uko bashatse ariko ivyo bizoteba bihinduka igihugu nicasubira gusubizwa intahe igasubizwa ijambo iyo ntahe izoheza ikubite mu gahanga abo bantu bariko baracuvya ubutungane bariko kiraha Imbere gusozerana makuru tubitse ko bamesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri no musi wa gatanu imisi 277 bafunzwe bakaba baciri umunyoro wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ingana n'umuriyoni n'umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza tubitse kandi ko abamenyesha makuru bahagaritse ugenekerezo rya 22 gitugutu umwaka uheze aho nyene Bubanza Christine Kamikazi anyesindira ubusa Terence Moses na Ejide Imana bakabagiriza gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Nanone amakuru twabatego kuno musi duce tuyasozerera fatikano kandi abakenguruke mwese mwadukurikiye na ubutaha